uruhara rw'abavyeyi mu ndero y'abana mu rugo kuvuga yuko umuvyeyi umwe ari we aba afise uruhara runini ku ndero y'abana, ahubwo n'abavyeyi bose, kuko indero iva hasi, indero itangwa n'abavyeyi bose. Rero umuvyeyi avuze ngo umwana ahabwa indero na nyina canke umwana ahabwa indero na se, aho ntibiba bitahuritse, ariko umwana akeneye indero y'abavyeyi bose, kuko kenshi turakunda kumva nk'umwana atwaye inda ari umwana w'umukobwa. Abavyeyi benshi b'abapapa barakunda kuvuga babwira abagore babo ngo niwe utahaye indero umukobwa wawe. Oya, mwese muba mukwiye gutanga indero. Dutanze nk'akarorero nko ku mwana akiri mutoyi w'imyaka 3, guhera ku myaka 3 canke kuduga, umwana w'imyaka 3 urashobora kumubwira ikintu akacumva akagitahura, ukamubwira ati iki ni kibi, iki si ciza, akagitahura. Rero indero iva hasi, umuvyeyi akwiye kwerekana uruhara rwiwe mu ndero. Kenshi nk'abapapa barashobora kuba badafise umwanya wo gutanga indero ku bana, ariko aho batahiye hose bakafata umwanya bakaganira n'abana babo. Naho yoba afise imyaka 3 ukamwegera ukamubaza ingene vyagenze kw'ishure, ukamubaza ingene vyagenze muhira, umwana araheza akabona yuko umwugurukiye, ikintu cose kimugoye ashobora kugutabaza canke ashobora kukubwira icamugoye. Nk'abana bakiri batoyi, nk'umuvyeyi ashitse akamubwira we urabona ngo iki kintu ngene wagikoze, ingene wagize iki, aho umwana aca gutinya cane, aca hera aho agutinya. Ariko umwegereye ukamubwira ati mwana vyagenze gute, mbega mwabanye gute n'umubone, mwabanye gute n'umukozi, umwana araheza akakubwira ati papa canke mama umukozi yankubise, umukozi yagize iki, aho uca umenya aho uhera kugira ngo ushobore gufasha uwo mwana kugira ngo ntabandanye aba muri ubwo buzima bubi canke bugoye, kubera uba wamugurukiye ukamwegera. Umwana ashobora gushika kubwira umukozi yankubise, ntukabitererane, ntukabifate minenegwe nk'umuvyeyi. Oya, ahubwo urahamagara uwo mukozi ukamwihanikiriza, canke uwundi muntu utunze yakubise nk'umwana, kuko barashobora kumukubita bakamugirira nabi, bakamukubita nk'ahantu hashobora kumwica canke kumuvuna. Yarabikubwiye akabikubwira imbere y'igihe ukabifata minenegwe, aho urumva yuko uba waramutereranye, bashobora kumuboreza igufa. Ariko utanze itegeko nka serugo canke inarugo mu rugo ati kizire ko usubira kunkubitira umwana, wowe urashikumbwira ati umwana wawe yankoreye ibi n'ibi n'ibi, jewe nije menya ingene ndamukurikirana n'umwana wanje, tukayaga nkamubuza ico kintu yakoze, kandi umwana akareka kugisubira. Ariko umuturubitse uri nk'umukozi ngo mve imbere gira iki, aho gaca gutinya, aca kwanka, gaca gira ibintu vyose akabidabadanganya. Ariko umuvyeyi yaramaze kwihanikiriza umukozi, ari abakozi bumva canke batumva, aho cumurungika, kuko hako wobura umwana wobura umukozi. Tubandanije nko kuvyerekeye indero y'abana mu rugo, novuga yuko umwana mu rugo iwabo hakwiye kubaho amajambo meza akava mu kanwa k'abahaba, kuko umwana akiri nka mutoyi afise nk'imyaka 2, 3, 4 kuduga, ntaba aramenya amajambo akwiye kuvugwa canke atakwiye kuvugwa. Nk'umubone arashobora kumutuka nk'ibitutsi, ugasanga umuvyeyi ashitse muhira ashitse abimubwira ataco ukoze muri ico gihe, biratuma umwana akurana indero mbi, abona yuko ico kintu cemewe. Ariko uri nk'umuvyeyi ukamubaza ati aya majambo wayakuye hehe, umwana agaheza akavuga ati papa canke mama aya majambo ni naka yayambwiye. Aho uramenya yuko uba ubana n'umuntu adafise ingeso nziza, ukamwegera ukamubwira ati si vyiza yuko uza urabwira mu majambo umwana nkaya aye, kuko umwana ashika yatubwira, ashika akora ivyo wakoze mu kuvuga ibidakwiye. Rero ico nohanura muri ico gihe nuko buri mugoroba wose abavyeyi baronse akanya bakwiye kwicarana n'ababa muri urwo rugo, bakababwira ibitagenze neza, bakababwira ivyo bohindura,
muri uwo mwanya umwana araheza akaronka indero ikwiye, agiye arabona yuko abavyeyi biwe bamwitayeho.